Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave, muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi ziyagize bwa mbere mu gihe cy'imyaka 6 Burundi bugiye kwakira inama mpuzamahanga izahuza ibihugu 11 byo muri Afrika yo hagati. Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza, hayagwa amahoro, hari umutekano, nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya, ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi. Batereka rero duhurire Bujumbura. Isidore Ntirampeba ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Nyuma y'igabanuka ry'ibiribwa bitangwa na PAM mu nkambi z'impunzi byifashe bite? Turavugana n'umwe mu batabariza impunzi. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuhere mu Burundi. Bwa mbere kuva mu mwaka wa 2015 iki gihugu kigiye kwakira inama mpuzamahanga y'iminsi 5 izahuza ibihugu 11 byo muri Afrika yo hagati. Iyo nama yateguwe n'inama y'abashinzwe amahoro ku isi. Abahagarariye ibyo bihugu bazasuzuma ibibazo by'umutekano n'ububanyi n'amahanga hagati y'ibyo bihugu bwabyo. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru. Kubwa leta y'u Burundi kubona intumwa z'ibihugu 11 by'akarere ka Afrika yo hagati bazokoranira i Bujumbura mu nama y'indwi yose ni kimenyetso gifadika kwa mahoro n'umutekano byasasagaye muri ico gihugu. Ni mu gihe inama nk'izo atanimwe yaheruka kubera muri ico gihugu kuva haba intoreka za politike mu mwaka wa 2015. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Isidore Ntirampeba mu kiganiro cyo kwerekana aho Burundi bugejeje imyiteguro y'iyo nama izotangura ku munsi wa mbere. Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza, hayagwa amahoro, hari umutekano, nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya, ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi. Batereka rero duhurire Bujumbura, nta kibahungabanya, basanga ibintu byose birakwiye, baca bavuga tereka twigire mu Burundi kuko mutahure yuko bene wacu bavukanyi inama nkizi tutari tuziherutse kandi murazi igituma. 2015 murana ko hari mu njyane, hari mu biki, mu migumuko. Uno munsi rero kubona inama nk'iyi koranira Bujumbura kuvuga ko hakeye, harabona, hameze neza. Yamara naho biruko hamaze iminsi hibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo c'amezi 2 aheze gusa. Muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara aja mu gisagara ca Bujumbura. Aha uwo mutegetsi yamenyesha ko bitazobuza ko inama iba kuko umutekano ucunzwe neza. Ni inama zo kwitabwa n'ibihugu 11 arivyo Angola, Burundi, Cameroon, Centrafrica, Congo, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi w'amaho wa ONU ujejwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati wiswe Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Aha Uburundi burashima ko iyo nama ibaye buri kuburanagura imigenderanire n'u Rwanda. Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nivyo ntawo bideha, imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu 2015. Mugabo raba uko ibintu biriko biragenda, hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu byosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganje bajeje imigenderanire bagahurira igasenye nemba bakabiyagako. Hagere ntivyahereye hajya, nukuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero y'uko iyi migenderanire yotosorwa, abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira, tukabandanya duhana abageni, tukabana nk'ababanyi beza. Ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mw'iyi nama atamakenga namwe giteye, kuko abaje muri iyi nama bose bakurikiranira hafi uko ibintu biba biriko bitera bije imbere mu by'imigenderanire y'ibihugu bya kano karere. Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu z'amazaduka inyuma y'amatora muri ivyo bihugu hamwe no kugwaniriza umwansi hamwe. Hariho aho usanga by'ukuri ibihugu bimwe atana kimwe kiriko kirabihungabanya, hariho ibihugu usanga biri mu ngorane, mugabo ingorane z'umutekano
mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu ku gatwe kacu, kuko bimeze nka kuya umuriro waka uja ishamba bisigaye. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwawe ifatwa. Aho honyine kuba ari kugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderera inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute, mu ntwaro rusange muri demokrasi uwatsinze n'uwarushijwe bahana ukuboko barakezanya. Igisigaye haba hasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo. Abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose. Tuzobabwira uko iwacu bimeze, tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraherutse mu matora, muri Central Africa baraherutse mu matora, muri Cameroon harabaye amatora, mu Rwanda harimirije amatora. Bitegekanijwe ko iyo nama izo kwitabwa n'ivyegera bine by'umunyamabanga mukuru wa ONU. Uburundi bwemeza ko imyiteguro iriko iragenda neza, ndetse ko hari n'intumwa za mbere zamaze gushika i Bujumbura. Mu gihe inama igiriye 51 ibaye hari kiza c'umugera wa corona, umugwi utegura iyo nama urahumuriza abazoyitaba bose ko amagara yabo azobakingiwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi b'impunzi mu nkambi ya Lusenda iri muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bugarijwe n'inzara bamaze amezi agera kuri 3 badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri aho mu Lusenda. Winjiye muri inkambi ya Lusenda iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira, impunzi z'abarundi zigutura ikibazo cy'inzara, izindi ziyita indenga, mu gihe izindi nazo zijya guhingiriza mu baturage b'abakongomani kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana. Ubungubu ikibazo cy'inzara kirakomeye gose, mbere benshi ubungubu turiko turabura ibyo tugaburira abana bivanye nuko tumaze amezi agera kuri 3 tudahawe imfashanyo. Ukuntu byifashe n'ukuri uri kuragendagendera ingo nyinshi, abavyeyi ubungubu barabura icyo bagaburira abana. Hari nabo barihora bikora kudutoke twaba mugabo baramaze kutumara baturya tutaneze. N'ukuri n'ikibazo giteye ikigongwe, ahubwo twasaba ko hasere na PAM boraba ukuntu n'ukuri batugerukira ko nabo bundi batatugarukiye ko bikiri maguru masha. Turabona ko kweri bigoye. Ugeze kuri biro yaho korera ishiramwe rya IDES na CNL ariyo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, usanga bamwe mu bagendana ubumuga ndetse n'abasaza baje kubaza amakuru y'igihe HCR na PAM bizabahera ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Nzayiramya Mathias n'umwe mu bagendana ubumuga bo muri iyi nkambi. Twebwe abagendana ubumuga bo muri nkambi ya Rusenda kabaye agahomera buno nta jambo ryo kuvuga rigihari, kuko iyo abakomeye bo bamaze kubabara, tweho bamwe no gupfa baba bamaze gupfa. Ko nk'izi saha uravye n'agahinda gakomeye, usanga umuntu anywa amazi guhera mu gitondo gushika ku mugoroba, utagira umugore canke utagira inshuti ngo arabe ko yose abamuhereze. Umva n'ingorane, twebwe tubayeho nabi cyane kuko nta kidufasha n'amashirahamwe ya sociale twavuga ngo twokwikubitse ko uyikubise kikubwira ko ngo asere nta kigega duha. Dorothy Kubwimana no mubyeyi wa muri iyi nkambi avuga yuko kubera iki kibazo cy'inzara bafite yatangiye kugurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu kugira ngo abone icyo agaburira abana be. Ubu nagurishije impunzu sigengenda nambaye ubusazi rero niyo ngorane yiwande zewe mfise. Ubu ngeze kuyitoma ndarondera umuntu angurira amasafuriya nayo none umva cambaho gute ya n'amezi 3 yuzuye twe gupokera mu kwezi kwa 2. Nta shamba baduhaye, nta mutahe bampaye, n'inzu nabamwe kanatinde yarabomotse. None bagomba ndindantire muri Kongo. Dewe nsaba nibaze bantahane. Kubera ikibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi iri mu mpunzi z'abarundi zirenga 30, usanga kandi hari impunzi zishora mu burayi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura ibifungurwa. Uyu munsi kugira tujye by'ukuri ubonye abana bashoboye kuronka ikintu bajya, ushima Imana kugira ngo tujye. Bamwe bariko baragenda kuri Tanganyika, abagore bariko bararongorwa hovyo kubwishi, n'ingwara zizotera zongerekana kubera ubw'inzara yo mu Rusenda. Tumaze amezi 2 n'inusu kunu kwezi kugira 3 atakintu turiko turaronka dufungura. No kuvuga duheruka gupokera indya zo mu kwa 2, ubu turi mu kwa 5. Nituramenya rero ko niba baradutaye, nituramenya uruhande turimo niba turabarefije, twayobowa aho tujya niyo tuva niyo tuje. Ntajewe kwa mufano iwanje ejo nyene naragiye nemera umugaba amponga amahera 500, nsaba ko jewe ku nzara mfise bonsubiza iyo bankuye, cyangwa kimwe bakabona adafise inzira yo kudutahana nibatupokeze kuko turarembye. Umuvugizi wa CNL muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Johannes Van Gemund yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nta makuru afite kuri iki kibazo cy'inzara,
yugarije izi mpunzi z'abarundi kwaza kubaza abahagarariye HCR nyuma akaza kuduha amakuru. Ntibyatinze yaduhaye nimero z'abahagarariye HCR Kinshasa, tubavugishije batubwira yuko baza kudusubiza. Twongeye kubavugisha ntibafata telefone yacu. Gusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Bwana Didier Numbi wa Numbi, avuga yuko PAM yababwiye ko igiye kuza mu Rusenda gutanga ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izo mpunzi. Gusa ntibavuga umunsi kubera impamvu y'umutekano. Si ubwa mbere izi mpunzi zo mu Rusenda zihura n'iki kibazo cy'inzara iterwa no gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa. Umwaka ushize 2020 impunzi zo mu Rusenda zakoze imyigaragambyo zisohoka inkambi kubera inzara. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara Kivu y'Epfo. Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda ahabera irushanwa rya Basketball Africa League BAL rikomeje kuri uyu wa gatandatu. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda arahatubereye aratubwira uko byifashe. Kuri wa gatandatu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda ryakomeje. Mu itsinda rya gatatu guhera saa 8 z'amanywa ku isaha i Kigali hatangiye umukino wahuje ikipe ya Ferroviario de Maputo muri Mozambique na Groupement Sportif de Petrolier muri Algeria. Mu mukino wose abasore b'umutoza Miracle Makome wa Ferroviario bakomeje kugenda imbere mu manota bitewe hanini n'ubwugarizi butari bumeze neza ndetse n'amakosa ya hato na hato ku ruhande rwa Groupement Sportif de Petrolier yewe n'umutoza Sofiane Buharia. Umukino waje kurangira Ferroviario de Maputo itsinze Groupement Sportif de Petrolier amanota 86 kuri 73 bituma Merwan Bukraib, Hichem Benayad, Gezul Tuhami, Mustafa Adran na bagenzi babo barushaho kujya mu mazi abira. Impamvu nta yindi nuko Groupement Sportif de Petrolier imaze gutakaza imikino ibiri muri aya majonjora mu itsinda rya gatatu. Ku ikubitiro yatsinzwe na AS Douane yo muri Senegal, none n'ubu yongeye kubita ipfukamiro hasi imbere ya Ferroviario yo muri Mozambique kandi nta n'icyizere ifite cyo kuzivana imbere ya Zamalek mu Misiri mu mukino uteganyijwe kuwa mbere saa 9:30 z'ijoro ku isaha i Kigali. Ku ruhande rwa Ferroviario ibyishimo ni byose kubera ko imaze kwiyongera ku makipe yarangije kubona itike yo gukina kimwe cya kane kirangiza. Alvaro Massa, Mikika Bongo, Custodio Muchate, Aljehi Baru na bagenzi babo muri Ferroviario nyuma yo kwisasira Groupement Sportif de Petrolier bizeye kuzakomeza mu cyiciro gikurikiraho babikesha ko batsinze imikino ibiri kabone nubwo bari batakaje umukino wabo wa mbere wabahuje na Zamalek mu Misiri. Imikino ibiri isigaye yo kuri wa gatandatu niyo mu itsinda rya mbere. Muri aka kanya harimo gukina Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar na Rivers Upaje muri Nigeria. Uyu mukino ufite uburemere bukomeye kuri aya makipe yombi kubera ko ikipe za gutsinda iba yiyongereye amahirwe yo kuzazamuka nk'ikipe ya gatatu yakoze yo bwabaga cyane cyane ko yari yatakaje imikino yayo ibiri yibanze. Muri iri tsinda rya mbere kandi mu kanya saa 3 z'ijoro ku isaha i Kigali ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda iragaruka mu kibuga gucakirana na US Monastir yo muri Tunisia, umukino uza kugaragaza ikipe igomba kuzamuka iyo wayitsinda. Nkuko twakomeje kubararika uyu mukino nawo muraza kuwukurikira uko wakabaye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Yari Claude Munyandinda Kigali. Arakoze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mbibutsa ko radio Ijwi rya Amerika ihababereye tuzakomeza kubagezaho uko iyi mikino irimo kugenda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kwezi gushize abanyeshuri bagera kuri 60 muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya Alabama hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye Presidency ya Amerika White House n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi babasaba gutabara impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda bakazongerera ibiribwa. Ibyo bibaye nyuma y'aho ibiribwa byatangwaga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM mu bihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda byagabanutse, byatumye byagenerwa izo mpunzi bigabanuka ku rugero rwa 60%. Abo banyeshuri bavuga ko bakoze icyo gikorwa mu rwego rwo gushyigikira bene wabo mu nkambi bemeza ko bari mu kaga k'inzara. Ariko leta y'u Rwanda ikavuga ko iryo gabanuka ry'ibiribwa ridateye inkeke cyane ko hari ubundi buryo izo mpunzi zibayeho. Iki ni igice cy'ikiganiro muri Sanga twaganiriyemo n'umwe muri abo banyeshuri, Bwana Elise Tushime